uri Ezekieli urashaka Ezekieli n'umuntu ushaka umurafata uri kumaguma ndenze ugwamo wapi nashaka mbwire Ezekieli uti zijya nyama nena mubwiye akora isosi hari ingurube yo mubanyi dufise aca afata iryo sosi y'inyama ayishire ujya mu banyi hari umusoma je nazananye umusoma nyene cyane kandi bivuye ku mutima kuba mwanyumviye ko kugira ndabateka namwe muri nte twe twari guteye twasanze nta na hamwe nitwe tuguteye iteka uza muri Nufa Committee ariko turanezerewe nawe wari twari teranye iteka mbonera Yesu ujya ku isi na rumwe aravugana Yesu nshobora kubatelefonera Yesu mbo aha mu Burundi turafise ikibazo basha turirabura twese kandi Imana yaremye kandi Imana ari umuzungu ibaze brem ndayibaze comedy hazoba hahi nukuvuga ngo ibiri nyuma birahinda tubahaye kazi hazoba hatwi hazoba haturira hahi hasha Shalom abakunzi ba Nufa Committee tubahaye kaze mwe muri ko muradukurikirana ku mazina yanje banyita Nizigimana Anita nkaba ndumwe mu bakora muri Nufa Committee uyu munsi twatewe iteka n'umutumire wacu adukinira comedy igezweho sinzi iyo mpano uko byagenze tumuhaye kaze atubwire ukuntu yitwa tubwire n'ibyo akora twahaye kaze cyambere ndabaramukije abantu mwese muri ko murankurikirana mbo amazina yanje nitwa Mugisheveri ibintu bya comedy nyene sinovuga navyise ni impano nahawe ni imana yego nyene ukuntu usanga udafise uburyo basha bica bigorana ukungana nyene impano yawe uteze imbere nkaje ibintu bya comedy nyene navyisanze mu kuntu nagize n'Imana abantu muri Nufa ko mubantumira Imana ibongera umugisha cyane amen twashaka tubabaze none mu buzima bwa misose mukora ibiki mbonje ndi umunyeshuri mu buzima bwa misi yose bwanje nkunda gukina football ndakunda gukina football kandi ndakunda n'abantu bazikina bose ndumva urakaze cyane ndumutwitse uratwiga cyane breve twatewe iteka n'umuntu adukinira comedy nicyo gituma tunezerewe cyane twashaka utugirire utugenegene twawe dukomedi twawe ndumva kutwika gose karibu utwereke icyuzi vraiment muri uno mwanya shaka telefone muhira vraiment muhira nasigiye umukozi ratio mugasinzi ko yatatse gusa mumbabarire gato Halo uri Ezekieli urashaka Ezekieli n'umuntu ushaka umurafata uri kumaguma ndenze ugwamo wapi nashaka mbwire Ezekieli uti zijya nyama nena mubwiye akora isosi hari ingurube yo mubanyi dufise aca afata iryo sosi y'inyama ayishire ujya mu banyi hari umusoma je nazananye umusoma nyene w'ikirundi umusoma nyene mvuze umusoma vyumve aca afata abari usabura oya ntashiremo ibirungo byinshi akora amavuta y'amakambiri kugira sindane yabonemwo ikambiri yego akora ikambiri kugira nibigurishe wavuye mani nkoko turabanyarumonga twamenyereye kwirira ibintu nyene gusa nubwo mu rumonga hari imikeke n'imisomo itegerezwa kubiri acaza gushiramwo ibiyoba vy'ijana naguze umusoma wa 1500 ashiremo ibiyoba vy'ijana sawa uraza kumbwira cyangwa akazi umumpe powa ko bikaze ubu umukozi umwe afise umukozi w'ikijuju none ko kabaza waguze inyama
mugabo kugeza isaha baziha ingurube y'umubanyi nk'abantu baba boss imisi yose kurya inyama ntibiturimwo ntibibarimwo oya mugabo muca murya umusoma nk'umusoma niwo ubu dukwiriye kugira turonka amayasi ariko nkawe ndabizi nk'uwo yibanku ariko icyomba ku kanyama muza gushira ingurube bakakampereza di basi we woba uhishiye upfa none naho ndukungene bafashe microphone barayinwa ariko kamana rwatewe iteka n'umuntu agezwe barasekeje cyane none nkubaze ni gute mutafumye muri hakudisuma mukaza mukazigurira ingurube z'ababanyi vrema namwe mwarenge nazisumye ndatishaka muga muri uno mwanya ntazoshaka utazishaka mu rugo ntibazishaka noneho mu rugo ganje ntanga itegeko kandi rero kunyinjirira birakaze yemwe murabona abantu muri ko muradukurikirana vyakaze gose nariko ndabunga akanyama kanyihere basi jewe ndakagomba mugabo ntagahingurube urakagomba Polesa imana nukurika imana yongere kugira umuntu rero kuba kagomba oyaye nihenze navuze ko izo nyama ndazishaka cyane ndazishaka jewe mwari kuzinyera nkazirira hanyuma mukareka kuziha izo ngurube z'ababanyi vrema numvise bikaze cyane none ga Evelyn wewe ikintu wowe utegekanya mwubwo bukomedi bwawe ese kuzobandanya kugira ngo iyo mpano yawe uyigaragaze canke naho uzobire kuko nyene ko twebwe twatewe iteka tukagutumira wumva wowe ufise izihe bihe bitekerezo ugomba kugera hehe nkaho je numva neza umbajije inyishu nje nkanje uko ndabishaka vrema nibi gusubira inyuma bashe ni bibi mu vyumve ni bibi yego je shaka gutera imbere binakunze sintera imbere buke cyane ku rugezo burya sinzi umusitari wa mbere mu Burundi sindamuzi gusa je wo umusitari wa mbere mu Burundi shaka umusumba kubera comedy zanje yego nico vrema sawa none umva wobwira iki abariko baragukurikirana urumva urafise impano ariko nta buryo ufise kandi urifuza kugera kure none abariko baradukurikirana wo babwira iki umva wo basaba ubufasha bakagutera intege wifuza iki wewe nk'ikintu cya mbere ntanguye gusaba abantu bariko baradukurikirana kwanza ntarabasaba ngo mumanze ndababwira akantu mwese n'ukuri ndabakunda kandi cyane nimara ntaturanye dukundane ndabakunda ikindi nashaka nyene mumfashe nyene ntera imbere ukuntu mumfashe mu byo mufise impano yawe bayiduge impano yanje iduge yego cyane nyene muca muvyumva nk'abantu mbonje nyene ndashaka kuba umuntu nyene azoba akomeye gusa nuko ubukene nabwo ni ingwara burya ubukene ni ingwara uracyari muto Eveline ndacyari kwishure ni gasetième umva kukuze kandi wowe ndakuza amashure ngaha yaratunaniye bashe amashure gusa mumfashe nk'abavukanyi icyo mufise cyose mubane nanje kugira nanje ndaye ko noshobora gutera imbere kandi ndabakunda natwe turagukunda nashaka nkubaze kandi Evelyn wewe ndabona ko ufise impano kandi nibaza ko ufise impano nyinshi za comedy ngira numvise ko ufise n'impano ya football ukunda umupira wa football rero nta kandi ka comedy wodukirira ngo tube turaryoherwa muri ndufa ko turyohewe muri ndufa ndabona uyu munsi muraryohe no shaka kuba telefonera Yesu ujya ku isi na rumwe aravugana Yesu nashobora kuba telefonera Yesu mbo aha mu Burundi turafise ikibazo basha turirabura twese kandi Imana yaremye kandi Imana ari umuzungu ibaze vrema ndayibaze gusa nimero ziwe sinzi ko zicamwo yose arakunda kwanka kwitaba abantu akaca haba Mikaeli ngo bari bo batwita oya gerageza twumve ari gihe kwita ntubona nuba ari karanka iguma isoni eka allo ni sawa Yesu ashimwe uri Yesu ashimwe Yesu nukuri
oya nukuri ngaha kwisi dufise ibibazo byaturembeje mugasizi ko ari yose mu Burundi na cane cane none kubera iki mwaremye abantu batandukanye tudafise urukoba rumwe nukuri je birambabaza nkaje ubwanje Verine ntegereza kwitwara nyene kuri Yesu mugombye kugira itandukaniro ko mwashiye muduha amarasasa kuba tabazisha numurego uyo umenywe bwari kindi so wabuduhereka tubugukoresherezeko ego nuko igituma ngaha mu Burundi dufise ikibazo abantu benshi bariko barisiga mu korogo bagenda guca mu mashini ngo bareko bosa n'abafaransa nico nyine ndiko ndavuga inyuma y'imisi nduzaba waduhindura sawa reka tubyize ndamukirize nyoko wawe uti yambu nuko yadusize muri ino si ariko kamana nabura hamwe numva ngo ni sogokuruza wabemera nanje ndimwe mu bemera umundamukirize sogokuru wanje sawa umunsi mwiza ariko kamana ikigo none Yesu kutamunda mugirije ariko nanje ubu ega ntavyo wambwiye Yesu aragoye Yesu napfa kwita abantu bari bo bose rero oya reka wapi vraiment atari ba Everine nkaje ko nitwa mugisha nyoreka kunyitaba nanje nitwa Nizigiyimana nanye ega ntiwizigiye Yesu Nizigiyimana Nizigiyimana irimwe ubutatu imwe data na mwana na mwuka wera none wumva gute hamwe uwo mwuka nawe uhema witwa mwemu yera iyo mwemu hemirera irera iyo mwemu bitandukanye n'izi mwemu duhema izi ni mwemu Imana yadusizemo mbona wabimbye nashaka ndakubaze none uwo Yesu avugana na wewe nanje no turaga telefone no mu telefone byo kunda tukavugana we nivyo kunda kubera iki oya ushobora kubanza no gusaba urushaje kugira utoye na telefone yanje ni yawe oya ndafise telefone yanje di none ko ntaguhe nimero ziyo numva bikaza abo muri ndufa muratwumva ari umuntu ngaha twarosa avugana na Yesu je numvise bikaze cyane je ndavugana na Yesu nanyi nawe we higeje twanye turavugana mbwira ukungane yatwaye inda ya Yesu yo ariko bazagari byukuri amakomedi yawe numvise Yesu mwavuganye uratubwira ukuntu ujya umusoma inyama wazitanze n'ibindi byinshi vraiment kandi turaryohewe cyane none uri kurategura iki wowe ufise chaîne ushirako amakomedi yawe woba waragize kuri YouTube channel yawe kugira ngo nawe ugere ku rutera imbere bimeze gute je vraiment na YouTube ifise niyo mpamvu nashaka bamfasha kugira nanje sindanaronka n'abantu bankamera kugira nyene ndayoko notera imbere ndabashimiye cyane abantu bo muri Dufacom TV Dufacom TV ndabashimiye cyane kandi bivuye ku mutima kuba mwanyumviye ko kugira ndabateye iteka namwe muri nte twe twari guteye twasanze nta na hamwe nitwe tuguteye iteka uza muri Dufacom TV ariko turanezerewe nawe wari twari teranye iteka nashaka rero je ndacyari umukene vraiment niyo mpamvu ushaka bamfasha kugira nanje norabe nyene ndaraba kantu ko noshobora kuronka ico nimarira nk'abantu bariko baradukurikirana sivyo none nawe ubemwo frère yego none twumvise indi mpano ufise ya football nayo ubigejeje hehe bimeze gute cyangwa ubikunda uko nyene urakina nyene bigakara nyene muri tele uri nimero kombi umupira n'ukurengana ntushota umupira nguragiye je ndi mu defense mwiza cyane je nkina kuri 4-5 yego umbwire ugomba uri umugabo ungana gute sindagutinya kubera ibaro nyene nk'abantu bakina ibaro wega ntavyuzi navyo nzi nashaka umbwire nyene sindagutinya nukwicana turicana mu majambo make yace nawe ndabona fira yo vraiment ntukunda gukora ama football sinavuze ngo twicane ngo tunigane ndanka nanje ko aja kuntsinda nyene ndamuzibira yego haburuhome ikibambazi yego kugira ngo ntibakwinjize
ntibashota navuze ntibashota noneho ho uzogera he ubona uri kuva he uja hehe mu bya football byo bimeze gute muri football shure kandi ukabucika 7eme kandi ukiri muto jewe mbona unavyibusha ahubwo sinzi no ku mpira ubushobora bimeze gute byo uri kuja hehe iyo mpano nayo imeze gute ndavyibushe mugani vyo kwa n'umupira hama football narigeze kuba nateye imbere nkaza ndaronka amahera ukuntu bivanye n'ahantu nagiye gukinira n'abantu baba bafise ama equipe akomeye mu nyumve nyene mu nyumve muzoze kuntora nkine football football ndayikina nkakina 4-5 twarigeze kwa dusuma president akatwiba amahera cyane cya turabivamo cyamba ngaho mba ndabiheba ukuntu gusa akaguru karacyakomeye barakumva mu nyumve akaguru karacyakomeye kandi wavuze ndavyibujije umupira nturara kuvyibuha nawe ngaho wabishobora yego ukazura ushira kuri poitrine sawa turanezerewe cyane n'umutumire wacu aratutwegeje nibaza ko n'abakunzi bacu iyi comedy iza kubasetsa gose rero twashaka tubashimire cyane aba dukurikiranye turabashimiye abakunzi bacu Bandufacom TV turabakunda turabashimiye cyane umutumire wacu turagukunda kandi turagushimiye cyane ubutaha nitwagutumako tukongera kugutera iteka nawe ukadutera irindi numvise ngo nukuriterana ngira twayateranye rero uzoze usubira udukinire nibaza ko uzowateguye utuntu twishi cyane dushaka tuzokubwira uze wiyaguye natwe ubura dusetsa muri ndufa n'abakunzi bacu baryoherwe mushaka nzoshaka nzane ubuntu bwo nokina bukiranye n'umurundi wari we wese ari ngaha mu Burundi we nta kibazo wewe uzotegurira hama utubwire imana yawe idishirira habona rero turanezerewe cyane no kwakira muri Bandufacom TV nirihe jambo wobwira abakunzi Bandufacom hamwe n'abakunzi bawe nubwo utaramenyekana ariko ugomba ujya habona wobabwira iki mbo nk'icyo nobwira abakunzi Bandufacom TV n'abakunzi banje nubwo ntaramenyekana cyambe na mbe ntangwe kubashimira abantu bo muri Bandufacom TV imana ibongera umugisha amen hama abakunzi banje nubwo ntaramenyekana tugiye kumenya nabasha ni mu minsi mike imana izofa kuba yahabaye gusa kandi ndazi ko izohaba abakunzi banje mumfashe nanje kugira ngo impano yanje ije hagaragara binakunze irenge no ngaha mu Burundi yego muzoba mukoze kandi Yesu arabakunda cyane gose amen natwe turanezerewe turagukunda na Yesu aragukunda hama turakoze kubana natwe turagusezeye tuguha akazi ubutaha uzogaruke hama abakunzi Bandufacom nimwibagire kugira s'abone na share na comment na like byose ntimuvyibagire ubutaha azobaragasha n'umutumire wacu wa comedy hazobahahi nukuvuga ngo ibiri nyuma birahinda tubahaye kazi hazoba haturi hazoba haturira hahi hasha